ibintu by'urukundo abantu benshi tubijyamwo kubera kumenyera hariho akantu k'uburobere kari mu rukundo bakreye kubera bijya bintu byose Imana yaremanye umuntu mu minsi 90 mubana mu nzu birahe ama divorce yarenze ukugiye hariya umva ka divorce ukugiye hariya umva ka divorce kuri biraharaho jamais erega mukomura dutera ubwoba tugataragira mariage ariko dutera ubwoba brem naraye mbabaye gose numvise ko hariho umwe mu baririmbyi bacu urugo rwiwe rwasambutse ya umwe mu baririmbyi bacu dukunda cyane gose uramukunda mukombozi boyego biraho brem bo ariko ubundi gusa nyene mukomboze ari no mu bastar ba kera ni honorable canke mukombozi turamwubaha cyane muciwara cha Imana yaguhaye turakubaha cyane so aheruka gutandukana n'umugore wiwe uboneka ko ari ikintu kibabaje gose uri kuramwumviza canke uri kurumviriza histoire yabo icambere na mbere hari umuntu yanditse yakritiza ati none umuntu mwohurira muri uje kumukoresha mu queen video hama mukubakana ngo urugo rugakomera kuko umugore wiwe bahuriye muri ntuze yaragira mukoreshe muri video yiwe yaragira sohore ngo après quelques semaines baca baramera nka bazi depression uramanze gushibona depression wanya depression ya mbere yacakura n'imishatsi umurasta wacu carakura imishatsi ukuntu yari mubereye nasi ko ari mukweri mubereye imishatsi yiwe yaraberewe gose mewe no munsi usanga depression yaramwishe depression zifata kwishi ni inkuba zibiri byarasiko dusangira igicu no munsi hariho nk'umusore akubwira ati yewe sinzorongora ni asha abahungu nabo bafite ubwoba ugasanga abatsipa ko baragira ubwoba twebwe abakobwa ngaha twashaje turi muhira niyo ariko araza kubera iki ariko arabona amadivorce ababigira rega umva ko bashavuga ngo ushaka ko atari umuhungu afite amahera ushaka kugira amayaje uranyibukije uramatse ko urya mu minsi bakuye ni Miss Delia bamukuye muri finale batubwira ngo yakitswe n'amagara ibintu byinshi mais après tubona kadakarandunduye après tubona prédote après état civil est-ce que bajya bagiye bakundana vya vrai canke baba ati nitumara amareto y'abavyeyi ni mugende tubashingize basi au moins kuko je ndiko ndarawuya musore jamais Hello family nizere ko meze neza nizere ko murere mwese mumeze neza cyane gose twagatse na Yaga TV muri kumwe nanje Iran Komdab hamwe na Rove wotaragira subscribe unyaragase ugire subscribe kugira ngo tubashe kubaka umuryango munini umuryango mugari so uno musero twaje amakuru y'iminsi safi skari niga agasore kacu ko muri agateke n'umusenashi oya ni Komdab amakuru y'iminsi ça va bien shushu iko sawa arakomeye hagera mufise oya none kumenga uri kuvyemera utavyemera gusa ni sawa ntuce bitwaye none kumenga ubivuganye inzika oya vraiment none rich bona nese neza tukatamshirifise byo gusangira tuvyihota sawa rero sere twagarutse nkuko bisanzwe twatuje tuzanye ibintu byinshi bigiye bitandukanye tuje kuvugana byinshi bigiye bitandukanye naho kenshi tuvuga byinshi tuje kuneza mwe mukavyakira kunabi ariko reka tuvyi nta kundi twaravya nawe mutwakira tutwarabakiriye so uno musi rero tuzanye n'ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye hari ikintu uramaze kubona yuko iyo muri entertainment que ça soit uri mu muziki que ça soit uri mu bintu by'amafirme usanga kenshi batubaka oya urabatse kwibona okay bamwe bavuga ngo badatwaye inda ngo abandi ngo barahukana urabatse kwibona bimaze imisi bibi donc uno munsi usanga
wagize mariage wakoze ibintu Yahukana. kaca yahukana kandi mu minsi mikeya kandi nimwe twavuga urana ko twari tumukiga guca higana duheruka gukora ca Rinoji na Monia Fleur tuvuga yuko eske mu baririmbyi nta rukundo bafise kwa ashaka tumara amazi Chameni mugira urukundo twaje ngaha turabatapa tuvuga yuko mufise urukundo rero mugace muduta hasi bashobora duta hasi bashobora ko ibyo twavuze byose ari ubusa mbe kubera iki hoho uno munsi ni ikintu navugiye muri Nuzeya hari ikiganiro twakoranye n'umwe mu bayimvite nari mfise tuvuga uno munsi ingo z'uno munsi usanga ama divorce yarenze uko ugiye hariya umva ka divorce uko ugiye hariya umva ka divorce kuri biraharawe jamais erega muko muradutera ubwoba tuge turagira mariage ariko badutera ubwoba brem sidutinya kumara amazi abavyeyi twavyihojeje eske nk'uno munsi je nogenda nogira mariage bakaza bamva nk'inyuma y'amezi abiri kandi ugasanga hariyo n'umuntu ashaka kumarana imyaka 5 ugasanga imyaka 50 barawukaye barahanye divorce imyaka 50 genre bakagira divorce après 50 bien sûr que oui bafukinga gikomeye birashika hariho nk'umuntu usanga nyene babanye kuko bagahimbana ugati je ndaguhimvye je nshaka divorce après 50 abrabuza baba baraburiye n'abashaka kugira divorce imyaka 50 prito imyaka 50 nimishobora banakuza bashaje twingane no kubyara ntibabakivyara après 50 ariko gusa nukuri kw'Imana nukuri ko muradutera ubwoba abantu dutera ubwoba brem sinzi izi divorce eske mugenda kubaka mubikunda ariko je nibaza yuko bon hari ibintu biharawe baramu sinzi ko nawe urabibona en fait donc umuhungu aratera inda umukobwa kandi ugasanga basi hagati yabo ntibari bakundana vya hatari nyine biri ngaho ariko umuhungu agasitera inda umukobwa ko usanga par exemple nko umukobwa muhiri wabo babijije umuhungu amutwara umuhungu ariko usanga aba atari prêt yo kugira mariage akaje bwa kugira sinde mu rudubi umwana w'abandi akamutwara nta kundi rero umva premièrement umutwaye urukundo rwanyu bonaho mwamwe musohokana basi urukundo rwanyu ntuba rurakomera ikindi naco kindi umva pewe muri byose umuhungu ntaba ari prêt ahubwo unyibukije uranyibukije uramaze ko urya mu minsi bakuye ni Miss Delia bamukuye muri finale batubwira ngo yakitswe n'amagara ibintu byinshi mais après tubona karadunduye après tubona prédote après état civil est-ce que bajya bagiye bakundana vya vrai canke babatsi nitumara amareto y'abavyeyi ni mugende tubashingize basi omwa kuko je ndiko ndarawuya musore jamais sindiko ndagucira urubanza ariko siniyumvira ko yo wakuze gose ku buryo yo kwiyumvira yo kwiyumvira kugira mariage cyane kuri ikintu coco bon je sais pas situation y'ukuntu imeze ariko ikintu coco ndi sûr nuko yaba Delia atarafise inda Delia nta mariage ari kugira rega ntayo ari kugira parce que ntayo ari mu mutwe yagiye muri Miss Burundi kubera atayo yari afise ego kandi acavuye kubera yari afise inda acavuye sigura yuko bose ivyo birerekana neza yuko mariage bayigize kubera inda ya Delia rero aho nyene aho niho hava ama divorce n'ukuri kandi ama mariage menshi ariko arabuba baragira mariage nka après 2 mois 3 mois kazona umugore aravyaye vyerekana yuko bagize mariage kubera iki kubera yarafise inda nibaza ko nivyo birimwo mu bituma mine misara ama divorce menshi kuko ntibagiye bari prêt canke prête kuri bose umwe yavuga ati je okay ko ntwayinda simaramaza abavyeyi ati reka tubikwakwanya aho rero nuko ubu uronse umusore ayemanga gusubira ubu ntibacihaka ubu nibaza ko ata musore bakicihaka ninda nta makuru ufise akihaka ninda wabonye ivyo akoze hariya arayihakana neza kandi wabona ndamuravye yoyihakana warena urabona ko yoyihakana
yabona atsanga ntwa nta musore yakiciye akarinda oya nta musore akiciye akarinda nawe kuko benshi ubunye batwaye amada baca bagira ama mariage canke bakagenda kubana bagira eta civile gusa bakabana voilà okay tukiri nyene kuri ivyo bintu by'ama divorce naraye mbabaye gose numvise ko hariho umwe mu baririmbyi bacu urugo rwiwe rwasambutse ya umwe mu baririmbyi bacu dukunda cyane gose uramukunda mukombozi boyego biraho brem bo ariko ubundi gusa nyene mukombozi ari no mu bastar ba kera ari no mu bastar ba kera urazi indirimbo imwe ya mukombozi indirimbo imwe hewe oya brem ayuzi okay nayo indi y'abanyeshuri tuje kwiga yakute nta ndirimbo uzi ahimiriza abanyeshuri kuja kwiga bon ndayumvise kiravuga urumva ufise ikibazo co kwibagira ndayumvise kiravuga hari izo nibuka ziriko ziravuga nk'ubu kiravuga shomba ndiko ndayiririmba urumva ndayimenya iriko iravuga nk'ubu itariko iravuga nayo ushobora gutora okay so ni honorable canke mukombozi turamwubaha cane muciwara ca Imana yaguhaye turakubaha cane so aheruka gutandukana n'umugore wiwe uboneka ko ari ikintu kibabaje gose uriko uramwumviza canke uriko urumviriza histoire yabo icambere na mbere hari umuntu yanditse yakritiza ati none umuntu mwohurira muri uje kumukoresha mu queen video hama mukubakana ngo urugo rugakomera kuko umugore wiwe bahuriye muri ntuze yaragira mukoreshe muri video yiwe yaragira sohore ngo après quelques semaines baca baramera nka bamera nk'abanyene baca baraja mu rukundo ariko ivyo ni ibintu bisanzwe kuko barubaka ariko bivanye n'ibintu vyagiye birakurikira mu nyuma ubona yuko mukombozi ari nko muri depression bazi depression uramanze gushibona depression wanya depression ya mbere yacakura n'imishatsi umurasta wacu carakura imishatsi ukuntu yari mubereye ko ari mukweri mubere imishatsi yiwe yaraberewe gose mewe no munsi usanga depression yaramwishe depression zifata kwishe hajya nka depression yo gufata how example wobora wambaye impuzu ugiye no mwibarabara ndakubujije oya rega gufata kwishe ko kushivuga ivyo none no depression zifata kwishe muno munsi wa mbere depression yaramufashe acarakura imishatsi urumva nawe wowe depression ngayo gufata cyangwa imozi ashitosha tukwiyo turamuyoberwa kuri Yaga basi nanje rushafuba nkati imishatsi basi nanje kagira igipara oya ivyo ni igipara brema nogira urumva rero uwo mukombozi umwishita umusazi oya yo none ko yakabantera amabuye uraza bakunzi mukombozi afise oya none ubona ataciye yimwesha we oya basi abantu basi tugaragaza akabaro basi mubabara wacu ugutandukanye kuko we yaciye yimosha akongera akazi n'imbere ya kamera katubwira ukuntu histoire yiwe vyagenze n'impanuro ati ntimuzorabe physique oya wowe ugende ushaka kugira mariage ushaka gushinga urugo rugakomera ngo ntuzorabe yavuze ngo ushaka gushinga urugo rugakomera ntuzorabe ibiri inyuma physique kuko ngo mu minsi 90 ngo mu minsi 90 byose uba uvyibagiye urumva byose ubyibagiye gutangira kurondera ubuzima gutangura gupambana abana bagiki umugore yagiki ni kuvuga yambataye ngo ntusubira kuyabona ngo yanzobe ngo ntusubira kuyibona inzobe yacu kwibona inzobe badusha bayibagiye inzobe nyuma y'imisi 90 ngo bazoma bayibagiye tube turarindiriye donc nizo manuro yariko aratanga bivanye n'ivyo nawe yahuriyemwo kuko umuntu wese bavuga ngo ishamba nturitsinya udafise ico mwahuriyemwo sivyo so biboneka yuko ari avuga ati nibura munsi abantu baja kubaka ingo zabo baraba ati umuntu ujya mu nafise ni muremure ni bogare ibiki n'ibiki mu minsi 90 ngo ni guyandi mu minsi 90 ivyo bintu uravyibagira
ucutangura ubundi buzima bushasha rero kandi ucutangura kandi nivyo uramutse kubona yuko hariho umuntu ushobora muravye guca physique mukamura wa uje umuntu ni mwiza ariko bamaze kumenyerana kusanga bwa bwiza bwe ntabwo ukibona ukibona ari bisanzwe nyine biri ngaho sinawe nivyo yashitse kuvuga bisigura ko umaze kugira mariage surtout yo aravye physique après quelque temps ya sura nza ntusa kuyibona kubera uratinda ukamumenyera ariko nibatse ko iyo mwagize mariage mukundana genre tubwira abantu si ubwino ushaka kugira mariage reka kugendera ku marangamutima voilà reka kugendera ku marangamutima ubone yuko umenga ujya muntu utamugiye ko cyangwa ujya muntu utamutwaye ubona kumenga harico bogare ngo sivyo voilà physique muremure ngo sinomwitesha genda n'umutima n'ubwenge umva vyose bikubwira ati kuko urugo ni ikintu gihambaye cyane sivyo ni ikintu gihambaye udashobora kuvuga yuko upfa kugenda nyene wirukanga ni engagement pour la vie voilà décision y'ubuzima bwawe bwose si vyo ndovuga ngo genre ngo novuga gode ni si nk'iyi relation relation ndovuga ati no musi ndiko ndagerageza vyase nzosohoka mariage hariho nigeze kumviriza nani inde yitwa ndagamana yanje sino ndamubona neza ariko yavuze ati mariage ni umuryango ufise imbere urumva ufise entre n'ufise sortie ni ukuvuga winjiye ariko iyo mbona na sortie ihari ubu wiyumviye jya mu njenda murambiwe divorce ibibaye ubwo nyene ugize divorce mureke ivyo bintu ariko façon basi nk'imico y'akaranga mvuga ko imico y'akaranga n'Uburundi imico y'akaranga n'Uburundi divorce ntiryoshe umukobwa w'umurundikazi isoneye divorce ntiryoshe vraiment ariko hari uca wiyumvira none nk'ubu unye nk'ikintu coba exactement baba barapfuye kwiyumvira nk'ico kintu n'icahe cotuma uno munsi mukombozi n'umugore wiwe bashaka kwahukana n'icahe ariko tutibagiye ko hari amafoto aheruka kuboneka bivuga yuko uno munsi igituma muri bimwe bituma iyo divorce yarabaye nuko umugore wiwe yifuza yuko ashobora gukizwa mukombozi rakaca vyanga akaca vyanga avuga ati no je urikuranzana mose kwa l'histoire biboneka ko bari muri eglise afise na bible ukiyumvira none ni inkuba zibiri vyarase ko zisangira igicu inkuba zibiri zisangira igicu kuvuga hategereza kubamwo ubuseda ariko ivyo si ibintu vyotuma bapfa gose kuko nimba uno musi wo uzi yuko example uzi yuko ndi umukatolika sivyo nawe nzi yuko uri umuzirmani ukaza kandi ubizi yuko nyene ivyo bintu uzi yuko je nsenga nawe ugasenga hayi ivyo nivyo tuma uno munsi tubasepara kandi waremeye ko tubana turanavyara hoho mwabanye uri basi ubizi bo hariho abusanga bihisha mu bana yego kweli akakubesha ko akijura juste kugira ngo bemerere ko mugira mariage et après umaze kugira mariage agaca bivamo ariko mwagize mariage ubizi neza yuko ntakijijwe nibaza ko ivyo mu ntambamye bitobamo nyene ngo mubipfe ku buryo mushika kuri divorce kandi mwagize mariage ubizi yuko ivyo bintu biri ko adakijijwe nibaza ko ikibazo caba kiri kuri umwe muri bo so ni ibintu vyinshi dushaka kwiyumvira dushaka kuvuga ati none no munsi nibiki kuratuma no munsi iyo divorce kiraba no munsi ni kubera iki izo ntambamye ziko ziraba no munsi ziko ziribonekeza zitibonekeje mbere ni kubera iki uno munsi ni kubera iki kubona yuko gutandukana atarukundo rukiri mu bantu erega ubu nta rukundo rukiri mu bantu urukundo rurahari ariko ndakubwiye le truc nuko bon je sais pas ukuntu abantu basigaye bafata mariage sinzi ukuntu abantu basigaye bafata mariage ariko turavye ama mariage ariko araba ubu biragaragara neza yuko ni za mariage dufate abadatwaranye ba ngo nuko
umukobwa wa fisinda abari abandi bavuga ati abagenzi banje bose baheze bagira mariage jewe kwikinagira mariage usanga ararose umugabo ntamukunda ntaki bashagira mariage kubera iki abonye ngo abagenzi be bose bagira mariage c'est pas sinzi ko bari muri competition je sinzi vyari ivyo ariko ubundi hariho abagira mariage nyene ko aba bakundana yego bon ubu ntibakiri benshi ariko barahari ya urukundo rurahari gusa nuko nyene gusa nyene bariko baragenda barutitura kidogo muriko muradutera ubwoba yego vraiment je nka je nase projet kugira mariage mwakutse ariko yamaze gufudika mu mutwe yafuditse ariko nenda ifise nenda wari ufise nga nenda ifise uriko uramuca intege shiro wawe oya niko ndamuca intege gusa nyene oya reka ahubwo reka kwivuga ko bivuye mu kubera acenebwe kurondera amafaranga mureka guma arondera amafaranga petit tafuta acenebwe kurondera amafaranga atati n'ubundi shiro wanje ntaragera kugira mariage so ntiturambira abantu tubarambire kubera abantu bafise ibintu byinshi kiragoye kiragoye so ni ivyo muri make twari tuzanye gatoya kugira analyse y'ikintu gitoya twiyumvira kubera kuno munsi ingo z'uno munsi usanga ziriko ziratituka canke peut-être ama divorce ariko araba menshi cane n'ibintu jewe biriko amapart biriko biratuma niyumvira ibintu vyinshi canke abandi bajane benshi ugasanga no munsi hariho nk'umusore akubwira jewe sinzorongora ni asha abangu nabo bafise ubwoba ugasanga abatsipa ko baragira ubwoba twebwe abakobwa ngaha twashaje turi muhira niho ariko araza kubera iki ariko arabona amadivorce ababigira rega umva ko bashavuga ngo ushaka ko atari umuhungu afite amahera ushaka kugira mariage kwa umuhungu nawe agashira hariya aracirondeza umva bon muri we arashaka kugira mariage ariko peut-être ko abakeneye no umushigikira kugira ngo ashibasi ashema kwa effort ego voilà ashema kwa effort mugashomva abakobwa bose ngo bashaka batsipe basa amahera basi ntanu kuvuga ati omwe umutipe arondera umutipe arondera birateba ariko birashika aratinda karonka cyo kimanzwa numwe atarondera iki ya nuko biba bimeze so mwakoze mwese mwabanye natwe nizere ko tuzosubira ikindi gihe turi kumwe kunyene jewe na Love Gloria ciao basezere ciao thank you so much merci beaucoup mwese mwabanye natwe bisous